mu ntwazangabo zo mu gisirikare naho hariho Major Ndikumana Ferdinand. Wewe n'abamutwara babimenye kuko ejo yarakiri kapitene, none no munsi yabaye Major. Murumva yuko ashimirwa na bose. Uwo rero Major Ndikumana Ferdinand ni warongoye ikigo cigisha kigasohora b'abasirikare barurangiranwa karuhariwe bita abakomando Igitega. Uyu mukapitene rero amaze gusohora abakomando bakaze kandi benshi nibo baserukira igihugu mu makungu, akaba yitanga atiziganya kugira ntihagire n'umwe azokwambara irya nkofero ayipfisha ubusa kubera yohava amaramaza igihugu. Kubera we rero igisoda c'i Burundi carabaye rurangiranwa kubera inyigisho atanga. Abamuzi neza baravuga yuko atiyita umukuru, ahubwo abana n'abasoda bariko bariga ivyo bakora n'ivyo akora ntaruha, akagumana nabo kugira ngo bagumane discipline. Nico gituma nawe yatewe iteka ryo kuronka ikidari c'intwari, Ordre de Mérite Patriotique Classe de Chevalier. Iyindi ntwazangabo musanzwe muzi mugabo icibatangaza cyane kuko yakoze bigashimwa ni Lieutenant Nkurunziza Kelly. Nawe nyene n'abamurongoye bose baramugomwe baramushima ku buryo ejo yari suri Lieutenant, none uno munsi baraye bamuhaye ipete rya Lieutenant kubera ubutwari bwiwe. Rero Lieutenant Nkurunziza Kelly muramuzi yuko ni umuhungu wa sogokuru Nyiricubahiro Petero Nkurunziza. Yakuranye ubutwari ku buryo yavuze ati jewe negereza kuzokwigura igihugu canje, acaja mu ishure rya gisirikare aragenda ariga hanze atana amanota meza cyane, abandi bana b'abakuru bahora bigira ibifine. Hanyuma ashitse aremera kugira umuruho aja kwiga rya shuri rya komando, aca sohoka ariwe wa mbere nyene kubera ntiyireza gafiki. Ni umwana bavuga bati ni umusore afise kazoza, yabaye akarorero muri discipline, mu bwenge, mu butwari. Murumva yuko bose n'abamutwaye bose baramugomwa bakavuga bati uyu musore azovamwo ikintu. Nico gituma rero mu kumutera intege nawe tumwambika ikidari c'intwari Ordre de Mérite Patriotique Classe de Chevalier, twongere duce tumuha agashiro kabute ku miliyoni n'ibihumbi 500 ko kumutera intege. Murabonye yuko isase riva ku cuma, indongozi zize ziratanga akarorero mu bana kugira ngo nabo babana bakarorero mu gihugu. Abantu babiri ngira mpamagarire rimwe. Umwe ni intwari yaguye ku rugamba Ajidani Tunga Jonathan, umuryango wiwe boshika ngaha hagufi, hamwe n'uwo bari kumwe mugabo ariwe yatabaye n'abandi agatsinda umwasi Caporal Chef Ndizeye Firijase, nawe nyene yocaza. Murazi yuko mu minsi heze wa mwasi amariko aradusomborotsa hariya ku rubibe rwo mu buraruko, yaraje ashaka gusubira kuduhekura abarovyi bo mu kiyaga ca Gweru. Hanyuma rero ingabo z'u Burundi murazi ko zitigera zigoheka,
ziraheza zija gutabara abo barovyi bagira bicigwe muri ico kiyaga. Hanyuma rero uyu Ajida Nitunga Jonathan kuri urwo rugamba niwe yahasize ubuzima. Murumva ko yari ingabo yemeye kwitanga yitangira bene gihugu. Niwe rero yakomanda iyo position y'abasirikare, arakora birashimwa, mugabo murazi yuko atawuhakuriza itamurya, yaciye ahasiga ubuzima. Intwari nk'iyo rero ntiyoreka gushimirwa izuba riva, kuko murumva ko abarovyi baharokowe nawe aremera arabigura. Yari kumwe rero na Caporale Shefu, mubo bari kumwe uwo Caporale Shefu Ndizeye Filigas n'ingabo y'ubuhizi koko. Ico gihe muri ico gitero abasi niwe yashoboye kugwana bimwe vy'ukuri, gushikaho abanesha bamwe barahasiga gatwe, ndetse abandi baratabaromoka, abona kurokora ba barovyi naho mugenzi we yari yamaze kwasiga ubuzima. Ingabo rero nk'izi nizo tuba dushaka, ziyemeje kwigura abene gihugu, kwigura n'igihugu cabo. None rero nico gituma umuryango wa Ajida Nitunga Jonathan tugomba kuha ikidari bazokwama bibukirako, kugira ngo n'abazoza muri kahise bamenye yuko uwiguza igihugu atibagirwa. Turamuha rero ikidari c'umujumbu, twongere duce tubaha umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kugira ngo ube urabafasha muri ibi bihe bigoye. Caporale Shefu Ndizeye Filigas nawe nyene turamuha ikidari c'umujumbu, ordre de mérite patriotique. Hanyuma twongere tumuhe umuriyoni w'amafaranga aba aramufasha nawe. Barakoze cyane nagahora tujo kandi karara murangi. Uwundi ashimirwa ni soldado première classe Nimbona Gertrude. Uwo Nimbona Gertrude arashoboye, kuko aho kuguma ari umusoda asanzwe, yarafashe ingingo nawe yo kuja guca ya nkofero y'urwatsi rutoto y'abakomando, araca ku migozi. Mbere mu bigeme bose yabaye uwa mbere, aca yongera yararushije n'abasore batari bake. None rero kubera yerekanye ubuhizi, turamubonamo kazoza, nico gituma leta y'u Burundi imutera intege mu kumuha ikidari c'umujumbu, akongera akaronka amafaranga umuriyoni wo kumufasha kugira ngo aguma afise ishaka ryo gukorera igihugu. Murabona ko akibangutse igihugu cyaracagikorera.